hari umuntu urabajije mbega Kristo Ndikumana bahe habajije ntahonzi none ko akoreshwa cyane bijya bintu arafise ishengero warongo yati oya ahubwo arinjira akagirirwa amahirwe bakamuha akavuga ubutumwa bibaza none kwereke n'abatotanguza ishengero by'iwiwe ahubwo ngira ngo n'abamugwanye bafise ubwoba barabona ko atanguje ishengero hari amashengero amwe abuyosha yugara arayacha afunga imiryango kabisa none umenyesha makuru nakwaza none umaze kubona umuntu akoresheje igikorane hakaza abandi ibihumbi bidaharurika sivyo none agize ishengero na muri arafise impamvu abikora kujya arafise ikimurimo arafise nyine yamaga yinjira nk'abandi bakristo gusenga ariko nyene bakamuha podium akigisha mbere gitangaje abayicariye mu bandi hagati batana kubwiye ko hari ntiwo bimenya nagira abayicaye mu bapasiteri kare hagati mu bakristo mama igihe cy'umuntu kigeze kirakigeze kandi nta muntu ashobora gutangira umugambi w'Imana jewe ari n'ahandi hantu bintangariza ntuzosanga Kristo Ndikumana yama mu makoti nka kujya twebwe twaba mu makositimu ibanga rero rikomeye ngo banakubwira ndagukurire ku gishitsi munavyumve namwe abamenyesha makuru n'abandi bantu bakora dukurikira ibi bintu byo kuvuga ngo Imana yareretse umuntu wabona igisato c'ikiyoka sinzi ucuza kwebeza abantu ngo yarose bya Kristo wabona ngo ari ikiyoka ava mu kaduga ivyo rero karaza nubu kubera habaye igikorane niyo ucaza ngo ni Imana yabimurungikanye ko Kristo aragoye none burya ugwego uravye ugwego ageze yabashica abakokongo bagira oya tugahendanye uravye imyifato ya koko ambabarire sivyo ugacuraba n'imyifato ya Kristo urabona nyene ko bo kwicara bari nivyo agiye kumubwira bari ndeje telefone ye bari cyo telefone ye oya Kristo uravye urugeza ariko n'ibintu bimuhanze mu rugenda rimwe nahazwe n'abacafa tureke na koko nundi muntu sune wale wese yafa kwitana cyane mapote nese no pakubamara gori guru ngo duhure ngo tuvugane ndakubwira iki kintu Imana igushize hejuru nta muntu numwe agushira hasi icya kabiri Kristo nahumure akomera yaravuze ijambo rikomeye barakeneye umuvugira ahubwo ico kintu nico gikomeye abakozi b'Imana nibareke kumuvugira Kristo Ndikumana ivyo ariko arakora uyu munsi ntibikenewe ko ahangana n'amajambo ahubwo bikenewe ko niba yahora asenga gatanu ku munsi aca asenga icuro 10 byemeza ko ivyo bariko baravuga cyangwa abariko baramugwanya babonye ko Kristo Ndikumana ageze ku rundi rugezo Kristo ejo muzotangara mubonye iki gihugu gihagurutse mu ikanguro rikomeye cyane bivanye no kwicisha bugufi kwiba none umuvugira ngo bimare iki rega kumuvugira bamushingira intahe n'abakozi b'Imana bamuzi bagendanye n'umunsi waba bari kumwe bari bakwiye guhaguruka ntibaze mu buryo bwo guhangana mugabo bagashingira intahe ico babonye muri we genda tangara ahubwo mugabo ntibintangaza keshi iyo umuntu ahagurutse mu rugamba nk'uwo n'abakunzi biwe baramuvako rega ni nkakuya kwa Yobu none igihe ca Yobu ahura na zijya ntambara ubona ko abakunzi be bamubwira ati wewe ufise ikibazo umugore wiwe wenyine ati tukimana ivyo bibembe bijojota ku maguru kandi Yobu ntaca yari yakoze rega waruzi ko izi ntambara Kristo Ndikumana arahura nazo uyu munsi ari zije kumukomeza tukiri muri iyi si twacari mu ntambara kujya Yesu yaziciyemo natwe dutekereza kugira zishaka kujya Imana yiwe ndayemera izomuzana abantu hama abantu nibakira nibo bazogaruka bashinga intahe bituma izina ry'umukozi w'Imana rimenyekana ku isi yose ivyo uyu muntu yavuze ngo yarereswe sivyo ntabwo ari byo nasubira abazimana ashobora kuba yavuganye n'Imana ya kiranga Imana yo mwijuru ntici intege ahubwo irakomeza Imana yacu nisambura ahubwo irubaka none ko nzi ari abantu birirwa mu mahoteli ko nzi ari abantu birirwa mu bubare kubera Imana ico mutuma kw'abo bantu ngo imwereke ko ari bisata abo bantu agenda abaho ubutumwa bagende bihane uyu munsi yamweretse kuri Kristo Ndikumana ageze kuri etape nk'irya ukuri kw'ibintu byagaragaye ni jambo ry'Imana. Dico Entertainment.
Ladies and gentlemen, Imana ibaha umugisha aho muherereye, nizera yuko mumeze neza, natwe tuba twashobojwe twonga tukagaruka hano hantu. Wowe kwikiranye n'igiranira ubuzima butameze neza, wihangana umenye ko atawuhora babaye, ejo nawe Imana izokwirura wongere ugira ibihe byiza. Ahari umubabaro haze agatwengo. Je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of Dr. of Love aka Diko. Ndagushimiye wewe ukurikiranye urajana wa subscribinze, ndanagushimiye uza guteramana natwe kugeza ku mpera yacu, kuko vyanka vyakunda uraza kuryoherwa, uranezerwa, uriga, noneho uwunguke byinshi utaruzi. Ku yindi ncuro nakiriye uno apostle umukozi w'Imana, ntabwo ari bwa mbere mugabo bwana apostle akenshi ndaho umwanya umuntu akidondora abantu, burya niwe byivugira neza gusumba uburyo no bivuga. Ndaguha nikaze mwa kino kiganiro, wibutsa abantu uriwe wowe tugiye guteramana muri kano kanya. Murakoze cyane. Yesu nashimwe. Amen. Ndabahaye gake mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mazina ni Apotre Miburo Toma. Ndanezerewe cyane ko mwongeye kunyakira hano muri kino kibanza cyiteka kugira ngo dushobore kuganira, duhanahane ivyiyumviro. Abasanzwe ndongoye ishengero Grace Everite mu Burundi, kandi si rimwe nkuko nabibabwiye, ivyo sivyo nje kwirata hano, ariko nirata Kristo w'Imana muri jewe. Wow. Rero kuba mwongeye kunyemerera ko twongera kugiranira ikiganiro, numva binezereye kuko ndafise impamvu yatumye nongera kugaruka hano kugira ngo dushobore kuganira. Murakoze cyane. Birumvikana cyane kabisa. Ni ikiganiro ngiye gukora akagripe katamereye neza, ariko byanka byakunda Imana yabidushoboza. Ijwi ni muge. Hari uburyo mwino minsi hari gripe apotre nyinshi. Ikigo cy'igihugu kijejwe ubushakashatsi no mu byo kijejwe harimo n'ivyo bintu, baze baturabire ko tutabatwarinjira ngo ntitubimenye. Ivyo kuva kera narindi haniho aragwara amagripe, rero bya bidusho usanga hadasa akantu bakubwira ngo shitani yateye ibi, yazanye ibi, ugasiko biba biri. Ariko nayiraremereye no kubera ko baze iminsi nyaga n'abantu ngo yankubise ngo yariremereye gwakwa gusomba na malaria ahubwo. Mu bisanzwe byo kuraba muri iminsi gripe ziba zikaze, ubwabo iyo unyoye imiti biragenda neza. Ndanibaza yuko maybe byo binahuye n'ibihe byinshi, iki ino ntumo tumuka iki kumbure kwishobora guteza amagripe cyane gose. Ariko bigana gose ikiganiro kira bwana apostle unkundiye nk'abantu bamenye Imana, numva two kwishira mu biganza by'Imana, tukanasabira umugisha abantu bagiye gukirana kino kiganiro, kuko no bino bintu burya abenshi baravyitiranya, si bikorwa vyo mu mubiri, binabera mu mpemu. Yego munyemerere dusenge. Bana yacu, bana byagiye mu ijuru, wera wa Bisirayeli, Imana itavogerwa, Imana yakandi karyo, Imana yaduteteka igihugu cyose tukaba amahoro. Nubwo hariho bamwe babuza ababo, babuza abana, babuza imiryango, ariko twebwe turi hano tuje kuvuga Imana y'abakiriho, ntabwo turiko turavuga Imana y'abapfuye. Kandi navyo wakoze kuturinda kugira ngo twongere gushika hano kuri kamera tugiranire ibiganiro n'ababene data. Turasenge rero abantu bose bazokurikirana iki kiganiro, bana baze bagikunde kandi bize bigende neza. Turazi neza kuri mu ruhande rwacu, kandi ivyo tugiye kuvuga ari wewe ugomba ko tubivuga, nituvuge ivyo twiyumviye, nituvuge ibijanye n'amaranga mutima yacu, ariko tuvuge ibivuye kuri wewe, bihimbare abaza kuvyumva cyangwa bazovyumva bose, bize bibagirire ikimazi kandi bize bibageze kure. Dasengeye ibi vyuma tugiye gukoresha, dasengeye aba bamenyesha makuru nabo urushirize kubashira hejuru, kuko nabo bahura n'ibintu byinshi byo bacinege bakabiheba, ariko bakomeze bambika imbaraga, urushirize kubaha ubwenge bwo kubihagararamwo nkuko wabaye Salomo, izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Kabisa. Imana iguha umugisha cyane bwana apostle. Murakoze. Kandi ibyo usabiye abantu bikugaruke ko byigwije ibiheta ngo abone. Nabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Kabisa. Navugishije. Niba munyana bana bavuze tubina bintu umuntu adusengere kugira tuyoborwe na mpwemu w'Imana. Ego murakora ikiganiro nabonye nasubiyemo akakira bakavuga tujya ntiyari jewe, ni mpwemu yariko aragenda mu kirere twari turimo. Abantu bashobora kubona ugarutse, bamwe bakaba bavuga ngo uratebutse wongeye kugaruka kare, neza na neza ugenzwa niki?
yewe ubwa mbere ngezwa n'amahoro yego kandi nshima Imana ko Imana yongeye kuntera iteka ryo gushika hano ikinzanye ndafise ivyo nagumye nkurikirana inyuma ya kiya kiganiro wow uko nubwo naje gutanga ikiganiro naje ndakurikirana ibiganiro vy'abandi rero muri ivyo biganiro vy'abandi hari ivyo nabonye numva mbega sinyuzwe ndavuga ati reka naje nze ngira ico nabivuze ko bivanye n'ivyo nabonye muri bamwe n'abandi nashoboye kuvuga aka kanya ariko niba ngombwa ndaza kubivuga ko mwarinze munyemerera mukamba iteka ryo kongera ahantu Imana nishoboza uko vyose Bibiliya avuga ngo tubishobozwa n'iduha inkomezi si twebwe rero turiho ni Kristo w'Imana ari muri twebwe niwe yatwemereye kuza hano kandi niba twaje hano arafise impamvu yatumye dushika aha Imana bahezagiye wow ni ukuvuga ngo ndanabibutsa yuko kwari kwakoranye ikiganiro n'ivyo je nagiye mbona abantu benshi bagikenguruka feedback yabaye nziza sinzi kuri wewe hari abantu bakubwiye ati mwagaburiye ishengero hari abantu bakubwiye ngo biratwubatse kuko apostle nimba dukora ibintu dukore ibintu vyubaka imitima y'abantu dukora ibintu bishobora kubaka bigaterera no mu rugendo igihugu kirimo dukora ibintu bishobora kuba bifite ico biterera mu byo twahamagariwe hari feedback oba wararonse ivuga yuko igikorwa wakoze gifise abo cafashije bo murakoze cyane kuri ico ciyumviro mu mbajije kandi mu mbajije neza cyane ubisanzwe icambere ngo banakubwire nk'umumenyesha makuru jewe sinafashe umwanya wo kuza hano kugira ngo nemegwe n'abantu ariko naje hano kugira ngo nkoreshwe n'Imana kugira ngo ivy'Imana inkoresheje bishobore gufasha abantu abantu benshi bagenda ku marezo canke ku mateleviziyo kugira ngo bemegwe baronye inyungu kanaka ego turazikeneye mu buzima kuko mu gikorwa c'Imana hari byinshi dukenera ariko turakwiye kuza kubwira ibintu vyubaka imitima y'abantu bigakomeza abantu bigatuma abantu bamenya ko hakiriho abakozi b'Imana bahagarara mu kuri bagahagarara mu nyungu zabo kuko ariho benshi baza mu nyungu zabo rero kuva jewe mva hano nagumye ndonderwa n'abantu benshi kandi hari n'amaudio nawaye y'abantu benshi bagumye bambwira ati nukuri wakubonye nk'umukozi w'Imana inyigisho watanze zadufashije mbega musengera hehe turifuza ko tubonana namwe mwabo kubera mu muhamagaro wanje nahamagawe nk'ababandi bishira hejuru ashatangwa kukubwira ngo naguhaye rendez-vous y'ukwezi jewe bashoboye kundondera benshi twaravuganye n'uyu munsi nza hano hari n'abari bandondeye kandi nabo nabakiye turavugana rero gushika hano umunezero kuri jewe no ku muryango canke ishengero uko byanteye kunezerwa mbonye ikiganiro natanze ko hari abantu benshi bagikunze kandi naho hoba hariho abatagikunze ibyo nivyoca intege uko ivyo tuvuga si bose babikunda hari abavyemera n'abandi bavyakira ukundi mugabo turabanda murakoze cyane wow ku ntango wagize uti hari ibyo nakurikiranye nanje birashika nkaraba ibiganiro mu byo waravye ni biki byakuryoheye ni biki bitakuryoheye bo murakoze jewe mu buzima bwa misi yose cyangwa mu muhamagaro wanje ndanezererwa n'abantu bariko barashigikirana canke bariko barasengeranira nkababazwa n'abantu bacana intege ko muri runo rugendo turimwo bisaba kugushigikira nawe ukashigikira kuko ntaco turi tutagezwe n'Imana ntaco dufise tutahawe n'Imana exactly kuko uyu munsi wewe niba hari ibyo ufise je nabifise ejo umenye ko nanje nzobironka igihe nzoba naraguciye intege nshobora kutakugirira neza wewe mugabo nkazogirira neza abana wavyaye yego ni muri ya numbero y'urukundo mu buryo bwo gushigikirana ubumwe mu budasa ico jewe ndagukoreye bazi ko ejo kizozana iyindi ngaruka nicaba ciza kizozana ingaruka nziza nicaba kibi kizozana ingaruka ihwanye n'ivyo wakoze rero muri ivyo biganiro nagerageje gukurikirana kuko nanje ndabikurikirana yego hari ivyo nagiye ndabona ngarutse kuri Kristo ngoma nakwibira ibanga jewe uyu mukozi w'Imana nawenze
kawenzi yego ndamubona kujya nyene ukabandi bamubona ku marezo sosio yego jewe si hari umuntu urabajije mbega Chris ndi ku Mana bahe habajije ntahonzi none ko akoreshwa cyane bijya bintu abantu bamwe bakamuponda bakamwonona arafise ishengero arongo ati oya ahubwo arinjira akagirirwa amahirwe bakamuha akavuga ubutumwa yego tibaza none kubera iki n'abatotanguza ishengero giwiwe ahubwo nyine ico kintu ukirenga abaposo babonera atanguje ishengero ingene mu kwezi kumwe honyene ryo barihinda ahubwo ngira ngo n'abamugwanya bafise ubwoba barabona ko atanguje ishengero hari amashengero amwe abuyesha yugara arayacha funga imiryango kabisa none umenyesha makuru nakwaza none baze kubona umuntu akoresheje igikorane hakaza abantu ibihumbi bidaharurika sivyo none agize ishengero na umuzungu akaza umufaransa umutaliyani umukanadiye bakarara ku kibuga bamurindiriye none uwo muntu yuguruye ishengero hano muri kino gihugu urabona ko atoce wambaye ahubwo nibaza ko yoca afata ikibuga kingana na ETS akakizungurutsa clôture kubera arinze kubaka byogorana naho nyene ryo kuzura vuba abantu bojuzura bamwe bakasigara bumvira ubutumwa hanze hane misi gusa jewe ikintu numva canke ndiko ndaraba mu mbonozi wawe muri arafise impamvu abikora kurya uko arafise ikimurimo yego kimugera uko umuntu wese arafise nyene yahamagawe wari abahamagawe mutanguza amashenge n'abandi bantu bahamagawe kuvuga ivuge butumwa bigira natugurura amashengero nk'uko twe twuguruye amashengero yego wadaboro nkunka je ndumwapoze ndugurura amashengero ama nkashiraho abakozi b'Imana hari undi muntu yambwiye ngo wewe ngo mu mutwe ngo uri nk'amazi kandi umukozi w'Imana wegurira amazi ngo abo bapasiteri guhezagira ngo uzobajana cyangwa ngo bazoshobora kugwanya abandi ngo barugurura ishengero ngo kajya ngo nakibare ngo Imana ngo yaduhaye ngo nagarima ngo kuko ngushize abakozi b'Imana wacabaza bararaba ngo amashikamwa yabonetse bigira 10 uratugiye muri Bibiliya iratubwira ngo ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake urumva ko igikorwa kirakeneye abantu bagishigikiye yego mugabo kubera uyu munsi hari abantu batanguje igikorwa nka business mu mbabarira bivuga yego imuze kubaza ngo ni bande ariko urinze bavuga barahari yego sivyo barahari kandi benshi uzosanga ari umuvuga butumwa akaba mwarimu akaba pastori akaba apotre akaba revera ivyo bikorwa byose akabikora wenyene ni muri ya ntumbero yo kudashaka kwagura ubwami bw'Imana bigungireko karima umugani wawe naraje bakamuraba kari benshi babonye uri kubahetsagira abapaseri bashaka kugira ngo ntukomeye mu mutwe nta bwenge ufise uri kuriremera bazokurwanya none jewe bangwanije mugabo igikorwa kigakoma gihagaze erega jewe nzopfa none ninapfa nzosiga izina rivuga gute erega kwitwa apotre sukuvuga ngo wageze mu ijoro sukuvuga ngo uragwanya intambara ngo abantu bose babasi bawe ntibazosubira kukurwanya oya na Yesu baramugwanije gose kandi baramugwanya cyane nibuka umunsi umwe Yesu ari mu gisagara haza ngo umuntu ngo yasambanye baza bamumurega ko ati ubwa muntu n'umumaraya rutuhura amena amazu abagabo bose bo mu gisagara yarabamaze hama Yesu arabicegereza arababwira ati umuntu atarakora icyaha muri mwebwe ninde amutera ibu kandi burya mu bantu bavuga by'amajambo babwira Yesu ibibazo ngo harabapagani barabakozi b'Imana niba abakozi b'Imana bagendana nawe cyane bazakira abapagani bamunyango hari mwe n'abakozi b'Imana hama ababwira ati mutera ibuye bose bariruka basha ngo banyororonze buke kwere bashaka cyangwa kuba ati uyu muntu ntabwo ari umukozi w'Imana yaba yari umukozi w'Imana yari kumenya uyu muntu amanaguye ku birenge n'amosozi wariwe muga Yesu yaramubona ko uwo muntu ari umusambanyi erega yaramubona kuko Yesu arebera hose icari muga kubera adacimanza nkuko abantu bacimanza yitwa umwana w'Imana
yitwa isumba vyose yagerageje gusanasana urya mutima kugira ngo ntawutakaze mugabo abantu b'uyu munsi bumva mbega bawutakaza abantu ariko muri miso dufise siyo gutakaza abantu ahubwo niyo kubiyegera. Wow, anyway nari ndaguciriyemo uri kuravuga uburyo wabajije tujya mugabo yo bafise urushengero rwiwe bakubwira teka yinjirira mu bandi ni inkuru warukiri kuratubwira. Yego naje sharatangara ko je narinzi ko Chris Ndikumana afise ishengero abarizwamwe bwatiri niryo natanguje mugabo numva ngo ntashenge sinzi ko mwe mubizi ngamwo bimbwira oya nkuko wabivuze yinjira nk'abandi bakristo gusenga ariko nyene rimwe bakamuha podium akigisha ariko abayaje nk'umukristo mbere gitangaje abayicariye mu bandi hagati batana kubwiye ko hari ntiwo bimenya nagira abayicaye mu bapastor kare hagati mu bakristo mama umuntu ni waboshe bakwanya ngo numudayimoni ako gatoje ushaka kugera kubiki umenye ko aciye bugufi umenye ko afise ibindi bintu bine sinatahuye neza mu bisanzwe mpamvu nagatohoje nuko abantu benshi ariko baramugwanya bavuga ngo numufirimasoni ubararose ubarerekwa mu 2020 wamubonye umuntu yavuze yuko ngo yarose ishishurirwa rikomeye avuga atabwo reka ndamubabwire neza binaboneka yuko avuga yuko ngo amuzi neza bihagije cyane ku rwego rwo hejuru bwa mbere reka maze mvuga iki kintu ntaravuga kuri ico nabonye abarundi n'abarundi kazi canke abakozi b'Imana n'abadukurikirana hano muri kino gihugu no hanze y'igihugu bumve ko jewe ntaguma mvuga Chris Ndikumana kugira ngo ambe amahera ubuzima bw'iwanje ndafise ingene mbayeho hari n'abandi bashaka kuza kumuvugira kugira ngo azoca batelefona abahereza ibinabiri ariko jewe ndiko ndaza mu ntumbero y'igikorwa c'Imana no gushigikirana uriko uravyumva mbere wanashima je ahantu nkorera hari ishengero ndapanze uriko uravyumva kandi impamvu ndiko ndavuga ibi bintu narakomeretse nkomereka kubera abakozi b'Imana urazi kumupanze ahantu uriha 300 ndagaruka kuri kimwe wambaza uri 300 ku kwezi cyangwa na rero abantu mwakorera mu ishengero b'abakozi b'Imana mwananiranwa gukorana basohoka bagaca baronderanye n'ikibanza bakaguteranya kugira ngo akwirukane n'umuheranye nta kibazo na kimwe mufitanye kugira ngo gusa narondera ingene intama zimaca ubwoko bw'Imana uja mu ibarabara aho hose nagiye mbona iki Imana ni n'ikibanza arandondera ati kugeza isaha kibanza canje sohoka baguconganishije niko babyita nta muntu n'umwe ngirira nabi jewe naho norari inzara ni jewe n'Imana yanje nta muntu ngira ngo Imana yavuze ngo mpibi kuko urabafise ufise intama nyinshi ushatse wosoroma yego hari n'umuntu yabonye imodoka hari yapfanye mu ibarabara ngurumu profete ngo ufise ngo abantu isizi nkabajya ngo niwo batoza mu imodoka ngo nziza ngo yicubahiro apana ubwo buntu ze bugenda baratse ubwo korofani ngo bugenda buratekera nabatweze gukara ndibaza none uko wewe amaze nk'umwaka umwe afise V8 ngo umuntu ari muri business rero afise uwo ndamuzi sinaramuvuga neza uri kwavyuka afise V8 mu mwaka afise V8 mugari yabona je niko natembagaza ko kara uzanga cyane abantu gusumvye abantu asumvye kwerere ngira afise nk'abantu bafise nk'abantu jana mugabo nawe n'umuhamagaro wiwe arafise ico yavuganye neza ikombora n'Imana ngo nanje sindamwinjirira ko nawe yorari birara hanze no munzu yoronke birara hanze no munzu arafise ingene yahamagawe sishobora kuca nza kumugirira ishari nanje Imana nibona ko bikwiye igihe kigeze namabwira abantu iyo igihe cy'umuntu kigeze kiba kigeze kandi nta muntu ashobora gutangira umugambi w'Imana nta n'umuntu ashobora gutangira igihe cy'umuntu mwebwe nk'abamenyesha amakuru murafise ingene mwatanguye naho mugeze uyu munsi kandi mubitangura hariho ababaponze baravuga ko ataho muzoshika kandi n'uyu munsi haracari ababaponze bavuga ngo muriko muraca amafaranga umuntu yaza gutangira ikiganiro hano bagaca bibaza ko aje kugira ngo abateze imbere mugabo mwebwe murashobora kuba ejo muzohezagirwa bidace muri iki kimenyesha makuru Imana igaca ahandi kuko ubuzima bw'umuntu butekeye mu biganza vy'Imana
sinzi ko kurangura ndikora kumva cyane ubuzima bw'iwawe butekeye mu biganza by'Imana ni nayo mpamvu uyu munsi abantu tutandukwe guciranira imanza kuko niba uyu mukozi w'Imana Kirisi Ndikumana ageze ahageze yasubiyemo kubivuga arafise ibyo yamanje kunyuramo ashobora kuba yararaye mw'ibarabara ntavyonze ashobora kuba yarambaye ubusa ntavyonze ashobora kuba yaragenza abantu bakamutwenga ntavyonze ashobora kuba yaragiriye ku kajeho kuki ntavyonze uyu munsi ageze kugendera mu modoka y'imiliyoni 600-800 Chewe ivyo nivyo mpahamura ivyo uvuga ni nako vyagenze kugira ko yavugisha ko ndi mu bantu bigeze gukurikirana igishinga naye ciwe kirakomeye cyane warashaka Kirisi nta nubwo yavutse nabi yavutse mu miryango myiza mugabo mu bimwe mu bitangaje no ko mu buzima yabayemo imbere yuko umuhamagaro we wakanyenyereye wikaka cyane yarakenyera kubitika ahantu yarari kugeza igihe inda zitonze mu ipantaro ndabivuga atabwoba kuko n'igishinga naye wenyene yitangiye yego okay urabona gukubitika bwana Poso hamwe wari umuntu ava mu gisirimo ubuzima bugukubita hakazinda mu mpotso kubera ko ufisi imwe udashobora guhindura ngo yahagera mu ijoro akayimesa nijoro ategereje ko buza guca basi yumutse ni birebire cyane biragoye n'abamureje niko nabaza ko bafise ishengero ntabwo nabivuze nuko mbona uguca bugufi yego jewe ari n'ahandi hantu bintangariza ntuzosanga Kirisi Ndikumana yama mu makoti nka kujya twebwe twaba mu makositimu agwe ndibaza umuntu ko twimana afise amafaranga nkaya ndashaka ko abantu babimenya mugabo navyo ivyo nivyo byari bikenewe mu bakozi b'Imana guca bugufi Bibiliya iravuga ngo bazobamenyera ku vyo mugirana mwama ibanga rero rikomeye ngo banakubwira ndagukurire ku gishitsi munavyumve namwe abamenyesha makuru n'abandi bantu bakora dukurikirana ibi bintu byo kuvuga ngo Imana yareretse umuntu ngo mu 2000 yego wari wavuze ko umuntu yavuze ko yeretswe ngo abona igisato c'ikiyoka sinzi sinzi ko nabikurikiranye nawe wowe urabibona yego ubisanzwe ngo azabona kiriya turure yavuze ko yabonye ciyaturura ngo hacavamwa Kirisi ngo ari mu kaduga ngo acaragenda ngo acaragenda je mbona babwiye ibintu vy'inzozi mu byirinde ko cyane biragoye jewe ndibuka nkikura nkiri umwana hari abantu bigeze gukuririza amakuru baravuga ngo mu 2000 ngo umuhero uraje ngo Imana yaberetse ko mu 2000 ngo umuhero ugizera izo nkuru nane nazumva n'umwana muto ko navutse imbere yo mu 2000 jewe nari umwana mutoya cyane abantu biriwe musi gitanda ngo barindiriye umuhero ngo Yesu araje kugeza uyu munsi Yesu ntaraza sivyo none twasha tuvuga ko abo bantu beretswe umuhero wo mu 2000 kubo baberetswe n'Imana cyane bari bavangiwe kuko bari abantu bavuze ko beretswe ko mu 2000 hazo umuhero sivyo saba pagani oya bya nkuru zazananye mu bantu two kwita ngo abakristo abakizwa sivyo mugabo urabona imyaka tugeze ko kugeza uyu munsi umuhero ntiwigeze utse mbona utimi kuza nibanga ry'Imana nejo woza ariko mbona hararenze ko imyaka myinshi cyane ego naho aho hari abantu bapfa bijya navyo nivyaye ujya n'umuhero k'umuntu atubera karorero sivyo uyu munsi hariho umuntu ashobora kwirirwa mu bintu yamuhangayishije mu mutwe yapararanganye ugiye kuryama ugashobora urarota abazimu erega hari n'inzozi ziva ku badayimoni navyo waruzi vyo umuntu kiyumvira ati jewe wewe nguko akuza akabindira akabona muri image we kuri umusamba iyo agiye kuryama bya bintu yirirwa ariyumvira nibyo biza muri we suko kujya muntu ivyo yeretse kuri Kirisi bishobora kuba atari ivyo oya je sinje kuvuga ngo yaravangiwe ariko biravana nabo yahuye nabo abaribo bijya bintu byo kuvuga ngo biyoka ngo abakozi b'Imana baravangiye kuko navyo nyene navyo mvisa bivuga bo bose ngo ntabizeye sivyo ngo mugango hari abo yizera ngo ari abavyeyi biwe ngo mu buryo bw'imwemwe ngo mugango abakozi b'Imana benshi ngo baravangiye niba uyu munsi ari abakozi b'Imana yahuye nabo akabona ko imico mibi suko bose bavangiye haracariho ibihumbi 7 itarafukamira Bayali
bagikorera Imana. Mugabo niwo cuza kwemeza abantu ngo yarose vya Kristo babona ngo ari ikiyoka ava mu kaduga jewe isida vyose. Ariko uyu muntu tunamuvuge yitwa Koko Empire, nibaza ko rero turavuga niwe nawe wabonye wewe anavuga yuko Kristo Ndikumana muzi neza. Ntabwo namenye umuntu neza atari Imana. Ni we nikavuga ngo aramuzi kandi burya ngo arafata umwanya munini wo gusenga. Anavuga ati je ntimurabe outfit yanje ibishanete amatatuwaje n'iki ngo muncira urubanza. Ati umuntu w'imbere wo muri je ashobora kuba akomeye. Ariranga utazi ndagushiriye mu gihugu. Bibiliya dusoma ivuga ngo bazobamenyera ku byo bagira. Ku byo bama. Sivyo? None ubu wewe uri umuvugisha n'Imana. Tugasha duhura wambaye iboka. Uri mwibarabara. Kurusha tuvuga ko wewe uri umuvugishwa n'Imana. Aya. Nta muvugishwa. Ntiduhenda. Oya je gutahura kwanje aho kugera. Nta muvugishwa n'Imana yopfa uko yambaye. Arafise inyambaro zimuranga kari umukozi wiki w'Imana. None niba igihugu gishobora kugufatira ingingo bivanye n'imyambarire yawe, Imana niyo yo cikwemerera kwambara nabi. Oya. Ariko je sinavuze outfit yiwe ngo mvuge ko yambara nabi. Gusa nayigarutseko bivanye n'imyifato ubona kuri we. Yego, ariko nawe nyine akavuga ko ati nimukangwe na bino bintu impeta nyinshi amatatuwaje niki. Ariko navuye nibaza kubera ku mutima wiwe kwanza umwibutse ivyo bintu. Bo irita bijwi ry'Imana. Usa no kutatahura iryo jwi riba riko riravugana nawe. Kuko Imana ishobora kuvugana nawe mu nzozi canke mu vyiyumviro. Mugabo ukagwanya ijwi ry'Imana. Imana ivuga iciye mu nzira zose. Sivyo? Yego. Rero ariko aravuga ngo yararose ngo arerekwa ngo Kristo ngo kunuku ngo mu 2020 umunsi akaba ariko arabivuga ngo kugira ngo abantu batahure ngo Kristo wariwe. Nibaza kuko ari kwihenda cyane. Ariko ahandi naho mu mutahure biravana n'abakozi b'Imana bagendanye ingene bagize bamukomerekeje. Mugabo ntaje aza kubirasase kwa Kristo ubwo Kristo arafise ingene yahamagawe. Nabo bandi bakozi b'Imana barafise ingene bagize bahamagawe. Ariko ikindi kintu mise nibaza warumaye nk'uvuga koko nyene nkuba ariko aravuga ngo Kristo Ndikumana aramuzi koko. Ufate niba barigeze no kugira aho bahuriye kera. Kuko koko ubujya avuga cyo kwageze no kwana ikiganiro n'umwana yavukiye muri famille pastoral, n'umwana wo mu dipastere yakuze bakidijwe muga akavuga ko muri challenge yagiye abana amanyanga menshi mbere rimwe akakuva yuko n'ibyo se yoba yarakoze yabibona. Dufate ko Kristo bigeze kumenyana kera canka akamenyana nawe mu makozi Imana bazinanye na Kristo. Kristo wo mu 90 niwe Kristo wono mose. Bo je nyana kwibiri ba. Dufate ko yaramuzi kera. Hari ibintu abantu badashaka gutahura cyangwa gutandukanya. Jewe ndashaka kuba nakuze ndi mboregwa. Sivyo? Inywa inzoga hasambana bivanye na karande ko mu miryango. Ugasanga papa yari umugabo afise abagore 200. Sivyo? Yamwemu kuko je ntarakizwa ngasanga iyo mwemu yaragize yarankurikiranye. Mugabo maze gukizwa simba ngitwa Toma wa kera. Mbambindutse cyaremwe gishasha. Ivya kera ntaco biba bikindondera ko jewe kuko nabwo mba ngiri wa wundi abantu bazi. Ni nayo mpamvu uyu munsi umuntu ashobora gukura ari umubandi rumena nzugi asambura amazu y'abantu mugabo agakizwa. Rero iyo uwo muntu akijijwe biragora ko abantu bose bemera ko uwo muntu yagize akijijwe baguma bamubona muri ya image ya kera. Mugabo reka nakubwira ikintu gikwiye kudushingira indani s'abantu ni Imana kuko abantu bisigura ko nibavyemere. Mugabo Kristo w'Imana ari muri wewe niwe azotuma abantu bamenya wewe uwariwe cyangwa wewe wa kera na wewe mushasha. Rero Kristo ashobora kuba aragendanye je navyonzi nakubwiye ko Kristo ndamuzi burya kuko ndamubona ku mbuga kujya nyene ntawenzi. Sivyo? Mugabo ndiko ndumva imyifato yiwe amajambo avuga je nibinyemeza neza kari umukozi w'Imana. Mbega kuhera ico gihe Imana imuhishurira ico kintu ca Kristo yoba yaramurondeye bakavugana ahubwo nyene muba baricaye aramubwira ati yamara mukozi w'Imana hari ibintu Imana yamishuriye wewe uwo bubizi kwiki. Mbega ko yabibonye ntabimubwira uyu munsi abizanye ku rubuga gute. Kamo apostle vuza kabazima ndiko ndakumva cyane nanje ndagufashe kwibaza ico kintu kubera ko ahengereye hahiye nkoreshe terme abantu bumva ningogo n'umunsi bakoresha kubera ko ahengereye hahiye akaba ari haza kuvuga ivyo bintu
jewe ko atabitubwiye mu kwa mbere ko atabivuze mu kwa kabiri ahengereye igikorane giheze akaba ari habona kuvuga iyo message kuko jewe ikintu nafatiye ko ni jambo yavuze ngo Chris ndamuzi cyane baranagendanye hari n'iminsi mike twageze bagendanye nawe uriko avyumva bivanye ngira n'ibikorwa vy'Imana bakorana byoshoboka akaba yaranamubona rimwe rimwe aje kuraba nk'umuvyeyi wiwe sivyo none ko yari yaragira ubwo buntu akereka ivyo bintu muri ico gihe yakoze iki iyo yaramurondeye akavugana nawe ati Imana yampaye iyi message ivyo rero ikaraza nubu kubera habaye igikorane hakaba n'ikintu kanaka niyo ushaza avuga ngo ni Imana yabimurungikanye uko je uje kumbwira ibintu none ico gihe abibona kubera caci afata umwanya wo kuvugana nawe ngo bongere babisengere ahubwo unasanga mbere wanashima atana telefone yiwe banavise ngo bavugane kuko Chris aragoye none burya urwego uravye urwego ageze yabashica abakokongo bagira rero oya tutahendanye uravye imyifato ya koko ambabarire sivyo ugacuraba n'imyifato ya Chris urabona nyene ko bokwicara bari nivyo agiye kumubwira bari nje telefone ye bari nje telefone ye oya Chris uravye urugeze ariko n'ibintu bimuhanze mu rugenda rimwe nahazwe n'amacamba tureke na koko nundi muntu sune wale wese yafa kwita abapotre sino fa kubamara guru ngo duhure ngo tuvugane keretse habaye impamvu runaka yindi ngira nakubwira iki kintu Imana igushize hejuru nta muntu n'umwe agushira hasi icya kabiri Chris nahumure akomere yaravuze ijambo rikomeye ari umumenyesha mukuru numvise avuga ngo Chris yavuze ko badakeneye umuvugira ahubwo ico kintu nico gikomeye abakozi b'Imana nibareke kumuvugira ahubwo nibaje ku mavi tugirene tumusengere Chris ndi ku Mana akeneye amasengesho nubwo ajafise akwiye muga nta muntu ashaka kwikwiza mu masengesho ni nampamvu uyu munsi hariho umukuru w'igihugu kandi akagira n'abamusengera exactly sivyo none akagira abahanuzi n'abamuvugira ni nampamvu uzosanga mu gihugu umukuru w'igihugu naho yokumva ibintu birenga miliyoni atamwanya biha wowe icaha umwanya nukumenya mbega igihugu ejo kizoba kimeze gute mbega igihugu ejo kizoba gihagaze gute mbega inama shikiranganje ejo izohembwa amafaranga avuye muri budget iyi nivyo bimuragishinga naza guhangana ngo yumvise ubuzyogoye bakahangana nawe wowe ashaka no kuvuga ukabega usutse nka amazi muri Tanganyika uwo mwanya nta ufise wo kuza gukurikirana nawe kuko ibimuhanze samajambo ibimuhanze nukumenya ingene igihugu kibaho kugira ngo ejo naba atagitwara igihugu abantu bazavuga ngo twari dufise umukuru w'igihugu yitangira iki igihugu na Chris ndi ku Mana ivyo ariko arakora uyu munsi ntibikenewe ko ahangana n'amajambo ahubwo bikenewe ko niba yahora asenga gatanu ku munsi aca asenga icuro 10 byemeza ko ivyo bariko baravuga canke abariko baramugwanya babonye ko Chris ndi ku Mana ageze ku rundi rugezo kandi ni afata umwanya wo kwihangana kareka guhangana navyo Chris ejo muzotangara mubonye iki gihugu gihagurutse mu ikanguro rikomeye cyane bivanye no kwicisha bugufi kwiwe wavuze ko kano kabakozi b'Imana ngo ntibikenewe yuko bamuvugira none umuvugira ngo bimari iki rega kumuvugira bamushingira intahe n'abakozi b'Imana bamuzi bagendanye n'umunsi wa bari kumwe bari bakwiye guhaguruka ntibaze mu buryo bwo guhangana muga bagashingira intahe ico babonye muri we rega nakubwira iki kintu wabisanzwe cyenda tangara ahubwo mugabo ntibintangaza keshi iyo umuntu ahagurutse mu rugamba nk'uwo n'abakunzi biwe baramupako rega ni nkakuya kwa Yobu none igihe ca Yobu ahura na zijya ntambara ubona ko abakunzi be bamubwiye ati wewe ufise ikibazo umugore wiwe wenyine ati tuka Imana ivyo bibembe bijojota ku maguru kandi Yobu ntaca yari yakoze oya Imana yabwiye shitani ati genda utware ibintu vyo byose mugabo umutima wiwe ntugire ntukoreko kandi Yobu igihe carageze Imana imusumbusha ibingana incuro zibiri kuvyo yaragize kuvyo yarafise cyane yibaza nk'uyu munsi nka jewe ibibazo nahuye navyo ingorane nahuye navyo intambara ndiko ndacamo hamwe Imana yosumbusha ibihe tangabo kabiri gusa dorara mwibaraba nicaye mvuga ati userebura uriko byo hari ibintu biba Imana ikabireka
hari ibintu biba Imana ikagira ikabireka kugira ngo tugwane. Ati na Kristo abakozi b'Imana bashobora no kumuvako nabo yabone kumenga nabagenzi bakicecekera kubera ko arika ndabyica yuko ariko aracishwa mu bikomeye bimutegurira ahandi hantu, ariko aracishwa mu muriro. Mbega waruzi ko izi ntambara Kristo ndi kumana ariko arahura nazo uyu munsi ari zije kumukomeza. Erega umurinzi yavuze ngo yemwe mwese abakiriye agakiza mwihanganire ibi bagerageza ngo ni igihe gito tugataho aho tutazokongera kugirana tukiri muri iyi si turacari mu ntambara. Kujya Yesu yaziciyemo natwe dutekereza kugirana zishaba. Eje sirakubwiye ko ubu bari kubarangwanya ngo ishengero rije mwibarabara kandi ata muntu nagire nabi kandi ishengero ndaririha mugabo kubera babantu batipfuza ko jewe Toma nomenyekana bagerageza kumponda bagerageza kunyirukanisha aho ndiko nakorera kugira ngo nje mwibarabara mumenyesha makuru jewe hano ndiko nakorera ikibanza kigugwa imiliyoni are igugwa imiliyoni 40 canke dufate hasi tugiye bare imiliyoni 60 kuri are hari are zine none are zine ku miliyoni 60 yumva ari miliyoni zingahe? Amajana 240 mugabo nyene kibanza ariko arashaka kunyomora ngo mpaka ndamuho muri yaridi. Ni nko kuzana amananiza hamwe ngoro nka zijya miliyoni utaba wemerewe kuhagura uko bugatunguru ahantu haragera ko muri yaridi. None usigurira gute ko are zine uwo muntu ariko aranyirukana ngo nemere jana abantu mwibara naburiye ndakoma amashati tubabarire twebwe tuzoze turariha make yambwiye ati ntibikunda ari yose rari ni yari urumva rero bakamuga ati genda ubirukane asha nibaza ati none Imana tuzosha tujahe mugaje sindayigwanirira niba ariyo yemeye ko tubaho ha ikaba yemeye ko tuja mwibarabara tuzoja mwibarabara ubu je ndaranicaye ndakubwiye sisinzira bazi wewe kuvyuka uziti ejo haraza makete yo kukwirukana uriko yakorera Imana wumva ko gahinda vise ndavyumva kabisa gahinda gakomeye naramuhamagaye acambwira ngo jewe ngo ndatswe cyane ngo imiryango yanje ngo imwe ngo ngwiri ngo mu muryango ngo w'umukuru w'igihugu aca nibaza none ko se barundi akunda abarundi bose uwo muntu yoza kuntera ubwoba ngo umuryango ngo wase barundi ega twese turi umuryango w'umukuru w'igihugu none ni turi mu batwa yego ese turi mu muryango nitwa se barundi ukabura umurundi nawe ni papa none si papa wawe yego none umudamu wese mama wawe yego none uzonyomora he none se barundi azemera ko jewe nja mwibarabara abantu barenga amajana 4 bace mwibarabara kubera umuntu umwe kandi ntananiwe kumugurira kiretse nyene wa mugani wawe utari mu muco hari mu muco mugabo se barundi ntiyosha gusigikira uri mu manyanga muga nta nubwo yo kwemera akarenganya kuko aho hantu tuhabaye imyaka 8 tumupangiye yego muri iyo myaka 8 nta n'umusi numwe twigeze tugirana tumuheranira kandi birimo byose nije navyiyubakiye we nahasanze ari kibanza yego uriko uravyumva rero izo ntambara ntiziri ku mukozi w'Imana wenyene hari n'undi mukozi w'Imana ngomba kuvuga ko n'umugenzi wanje wewe ambabarire ngira ndamuvuge n'umugenzi wanje mfamfe yitwa Joakim ngomba ndamubwire Joakim n'umuvugishwa ndamwemera gose kandi ndamushingira inama ndabona ko jewe najejwe guponda abakozi b'Imana n'umugenzi wanje ndamuzaniye ubutumwa buvuga ngo narumvise ikiganiro yatanze bati jewe naka nazana bagwaye sida zanaba nareke kwirwa risigura kuko naho yosigurira ujya muntu ariko aramugwanya azoguma mugwanya ahubwo we mumuhamagara Imana yamuhamagariye nabandanye kuko nahazo uwo muntu azomuzana abo bantu bagwaye sida igakira bibona azobura ibindi bintu amwegekako akoresha mu kumucafura kugira ngo yice Imana yashize muri Joakim ahubwo Joakim nabandanya korera Imana narinde ngo abantu ngo barinde kumuzana abantu ahubwo naje kumazi kugira Imana yiwe ndayemera ayihamagara izomuzana abantu hama abantu nibakira nibo bazogaruka bashinga inaye bituma izina ry'umukozi w'Imana Joakim rimenyekana ku isi yose. Kabisa wantahu nagutahuye cyane ico nkuyemo bwana Apostle nuko burya nsanze umukozi w'Imana wari wese hari intambara ikaragwana hari bigerageza ari karacamwa gusa ico nakunze wavuze nuko byose biberaho kutugirira neza numvise nabo bikunda gutera haba hari urugezo bagire bashikeko kandi urumva yuko n'urugamba mwiyemeje rutoroshe umuntu ategeza guhura n'ivyo bintu nkuko wabivuze urabirenga
haba ukacugera ku rundi rugezo. Icyanyuma ngoma nakubwire mbabarire nubwo umwanya twafashe ushobora kuba munini. Nta kibazo. Ni kuri iki kintu kivugana za nzozi. Yana gisozerere. Yego. Je hari umuntu yigeze kumbwira ko yarose. Araza nyene kandi umupastor we narose mu 2025 uzoba wapfuye. Ngo sigaje ngo amezi abiri. Ngo wapfuye. Mumenyesha makuru. Nararana ibirato. Warara ntambuye impuzu ndindiriye gusa ko wamfa kugira ngo simapfe pfandi gusa. Nararindiriye yamezi kwagirana arahera ndacabaza abantu tijewe hari umuntu yabwiye ko ngira mpfe kandi yambwiye ati naho wosenga naho bihagarika utegerezwa kugira nte upfa nawe ukararana ibirato. Nararana ibirato bose mugabo wemere nkubwire ko nawe wari wagiye mu ntege nke wazemera ivyo kubwiye kandi nawe usenga wari kubariza decision amaze kubimbwira fata igihe cyo gufata amasegesho y'imisi 30 nisonzesheje ndabaza Imana irambwira ngo ivyo bakubwira byose jewe hari cyo naje ndavugana nawe noba naraje nkakuvugisha nkakubwira ko uwo mwaka cyangwa uko kwezi ugira upfa genda wizere ivyo nashize muri wewe. Ati kuko ivyo bazana byose suko biba bipe kuri jewe ngomba rero ntangariza abarundi n'amakuru n'abakurikirana iki kiganiro n'abakurikirana Kristo Ndikumana ivyo uyu muntu yavuze ngo yarereswe sivyo ntabwo ari byo nasubira abazimana ashobora kuba yavuganye n'Imana ya kiranga Imana yo mwijuru ntici intege ahubwo irakomeza Imana yacu nisambura ahubwo irubaka uyu munsi Imana ishobora kukubona ko ubusambanyi ikagutuma ko umukozi w'Imana akagushikira ati reka ingeso y'ubusambanyi mugabe Imana nitegeka abantu ngo genda musambura umuntu ku rubuga Imana yacu n'umwizigirwa Imana yacu n'urukundo Bibiliya avuga ngo mugiranire urukundo na cyane abo mu nzu yabizera none ko nzi ari abantu birirwa mu mahoteli ko nzi ari abantu birirwa mu bubare kubera ko Imana itomutuma kwa abo bantu ngo imwereke ko ari bisata abo bantu agenda baho ubutumwa bagende bihane uyu munsi yamweretse kuri Kristo Ndikumana ageze kuri etape nk'ijya ahubwo uyu mugore arakomeye ariko rundi rugeze ejo hari n'abandi azovuga ko yavyeretswe ko hari n'abandi azokubwira ko yavyeretswe ko mugabo ukuri kw'ibintu byagaragaye ni jambo ry'Imana ukuri kw'ibintu byagize byagaragaye ni jambo ry'Imana sinje gushigikira Kristo sinje gushigikira koko ariko nje gukomeza umukozi w'Imana bariko barashira mu ibarabara vuga ngo ivyo byose abantu bahishurirwa ntibiba byavuye ku Mana hariho ivyo bita amaranga mutima Yesu abahezagire cyane. Digo Entertainment.